umudame umwe, uwo mudame yararuhijwe cyane n'ibibazo bikomeye cyane gose. Uyu mudame igihe cyose yabyuka mu gitondo yabyukana agahinda akabyukana amarira, ariko kubera ari we yaratunze abana wenyene, yaragwaye umubiri wose ugwara atonekara ahantu hose. Ubuzima bwiyo bwari ubuzima bw'umururazi gusa. She knew nothing about happiness. She knew nothing about joy. Ntago yarazi icyo bitwa umunezero, ntago yarazi icyo bitwa ugutwenga, ntago yarazi icyo bitwa kunezererwa, care like happiness. Nta yari yazi ikintu na kimwe nk'icyo mu buzima bwiwe. Ubuzima bwiye bwamara ubw'agahinda. Abyutse mu gitondo akabyuka arira akavuga ni Mana, kubera iki wemeye ko ubuzima bwanjye bumera nk'uko? Kubera iki mbona abandi banezererwa? Kubera iki mbona abandi batwenga? Kubera iki mbona abandi babayeho neza? Agiye kuryama yirotera indoto mbi, akarota ibikoko biriko biramuseka, akarota agwa muri toilette, akarota ari karabohwa, akarota ari mu mazi, akaca abyuka yuzuye agahinda. Umubiri ugeze kugwara, agize kubona indoto mbi. Ubuzima bwiwe ni ikibazo gikomeye cyane gose. Akaguma yegera Imana, aza no ku bakozi b'Imana, akabugire kagenda kegera umukozi w'Imana, kabwira umukozi w'Imana, mukozi w'Imana, jesi ibibazo ibi nibi no kugira ngo shike ngaha sinzi ukuntu byagenze, munsenge ndamera neza, ariko nsubiye muhira cansubira nkaremba. Umukozi w'Imana akabwira ngo rindira, hari igihe c'Imana, kandi igihe c'Imana nicagera ku buzima bwawe nta mugozi, nta ngwara, nta ndoto mbi, nta bushozi bw'umwijima uzoshobora gusubira kugufata. Haleluya, ariko nta muntu yotera haleluya. Hanyuma rero akaca ataha agasubira muhira, agasubirana y'amarira menshi, agasubirana y'agahinda kenshi, agasubira muhira afise umubaro mwinshi. Aravuga ngo Mana ngirira imbabazi. Yabyuka mu gitondo akabyuka umubiri warushe wakubititse, kandi niwategerezwa kuja kuronderera abana. Akaca abyuka akagenda umubiri wose ari uburibwe, umubiri wose ari ubabare, akihangana kugira ngo abana bashobore kuronka icyo bashobora gufungura. Wewe yanakironka kubera ubugwayi, bikanka ko ashobora no gushobora kugifungura kubera agahinda. Agize ngo aratamira icyo ashobora gufungura, amarira akacamutanga kumanuka hasi. Hari ibihe ushobora kuba urimo uyu munsi biguma bituma hari ibihe byo kunezererwa utazi. Imana yo mu ijuru ndayinginga uyu munsi, imanura abamarayika b'ubutabazi bamanuke bakumanurira umunezero, umunezero wabuze igihe kirekire. Imana yoshire mu buzima bwawe. Uyu mudamu igihe kimwe yihebuye, atanguye gusenga amasengesho yo kwihebura. Imana iramugenderera mu ijoro, iramubwira ngo mwana wanje humura, ntago nagutaye kandi ntago naguhebye, uzobona kugira neza kwanje. Akaca abyuka uyo munsi akaca agira morale, Imana yagendereye, Imana yavuganye nanje. Akaca yumvagize umunezero, kandi bya bibazo bitavuyeho, za ngorane zitavuyeho, bya bindi byose bitakemutse, ariko akaca abyuka afise umunezero udasanzwe. Hariho umunezero wa undi wanditse muri Nehemiya, ijambo ry'Imana avuga ngo umunezero w'Uhoraho nizo nkomezi zacu. Imana iguhereze umunezero utagira isoko, wamufise amahoro n'umunezero akomoka ku Mana. Haleluya, ariko nta muntu yotera haleluya. Bya bibazo bitavuyeho, akaguma yifitiye umunezero, akaguma yifitiye amahoro. Mu Cyongereza hari ikintu bitwa happiness n'ikindi bitwa joy. Happiness haba hari ikintu cyakoretse runaka, umuntu yaguhaye kado uranezerewe, umuntu yaguhaye gift runaka cyangwa surprise runaka ukaryoherwa. Ariko joy ni ikintu kiba mu mutima indani. Joy kiba indani mu mutima, unezerewe cyangwa utanezerewe, ufise amahoro cyangwa utayafise,
ufise ibintu uko biba bimeze kose, ibibazo bihari canke bidahari, wama ufise ikintu bitwa joy. Happiness ntagwiza mu bihe ibintu bitaba bimeze neza, ariko joy naho haba hariho amageragezwa, naho haba hariho inkomezi, naho haba hariho amajwi ariko arakubwira ngo baragusohoye mu nzu, naho haba hari ibintu bikubwira ngo uyu munsi urara utariye, urinjira mu nzu y'Imana ukumva ubwiza bw'Imana, uragendagenda ukumva uranezerewe, urambara agahuzu kamwe ukumva ufise umunezero, urambara agapantaro kamwe ukumva ufise umunezero n'amahoro utazi iyo biva. Ico nico bitwa joy. Imana iguhereza umunezero kubera umunezero uhoraho nizo nkomezi zacu. Imana ikuzuza amahoro n'umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Wa mudame igihe kirekire kibaye, umunsi umwe Imana iramugirira ubuntu, iramubwira ngo mwana wanje umaze iminsi myinshi cyane mu marira, warababajwe ntiwigeze umva ko, warabuze ico kwambara ntiwigeze umva ko, waravuzwe nabi ntiwigeze umva ko, waronze urahera bavuga ngo wagwaye ibigwara, ubandanye ukwizera kwawe. Wa mudame ako kanya Imana iriko iravugana nawe, ataraturika ararira, amusozi aramanuka. Ijwi ry'Imana riraruhura, ijwi ry'Imana rirurusya. Imitima yari yuriye hejuru, reka ijwi ry'Imana rikugereko uyu munsi. Uhoraho Imana ivugane nawe, ikwibagiza amarira n'ibibazo uriko urahura navyo mu izina rya Yesu Kristo. Wa mudame haravugana Imana nuko bimeze n'ukuri, haravugana Imana narumvise ijwi ryawe kenshi cyane, uyu munsi umbabarire, ntuze kugenda uvuganye nanje gusa, ariko ndagomba ugenda ugize ico ukoze ku buzima bwanje. Yesu Kristo agenda agize ico akoze ku buzima bwawe uyu munsi mu izina rya Yesu. Yesu Kristo agenda agize ico akoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikiramubwira ngo umviriza ndakubwira ikintu kimwe, mu minsi itari mikeya, mu minsi itari myinshi, wongere usubire kuri wa mukozi w'Imana yagusengera, kubera hari ikintu ngomba gukora kandi cyane gose. Igihe cyose uzokumva ijwi ry'Imana ariko rikubuza kwinjira mu nzu y'Imana, Satani azoba agomba kuguhushisha umugisha wawe, hari ikintu Satani azoba agomba kukunyaga. Ibihe byose uzobamwo bitandukanye, ntagire ikintu na kimwe kizokubuza kwinjira mu nzu y'Imana, ntihagire igeragezwa na rimwe rizokubuza kwinjira mu nzu y'Imana, kubera ku mavi vyose niho biva. Atarasubira kuri wa mukozi w'Imana, wa mukozi w'Imana musengeye, ataravuga ngo Imana irambariye ngo umaze igihe cyane gose abarozi bafise ijambo ku buzima bwawe, abapfumu bafise ijambo ku buzima bwawe, ingwara zifise ijambo ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo guhera uyu munsi igomba yake ijambo, abarozi n'abapfumu igusubiza ijambo ryawe. Haleluya. Wa mudame ntago yigeze aruha, yo mana we, ntiyigeze aruha, naho umubiri utari umworoheye, naho amajambo n'ibibazo n'ingorane bitari mworoheye, ntiyigeze aruha. Hari ibihe Imana iduhereza nk'impamba mu rugendo bikagenda bidukomeza, hariho ibintu biduca intege, ariko tukaguma dukomera, tukarushiriza kwegera igicaniro, tukarushiriza kwegera ku nyonga z'Imana. Bamwe bakaduca intege, ariko tukavuga ngo turazi iyo twavuganye nayo, kandi si umwana w'umuntu ngo ibeshe, ico yavuze no kugikora izogikora. Arabandanya acarizera ijambo ry'Imana asampulsa, agizera 100%. Amaze kugizera, umukozi w'Imana amubwira ngo hari abantu Imana igomba ikure mu buzima bwawe, ariko hari uwundi mugisha Imana igomba igutumbereze ko. Hanyuma amaze kumubwira uko anye, wa mudame arataha muhira, aryamye nk'uko mwijoro, acabona abarozi bari hafi yiwe cyane gose, bari bamaze igihe bamuroga, kandi abo barozi nibo baguma bamugemurira utuntu two kurya. Agiye gutora ka mitende, baca bamugemurira utwo kurya, bakazana iyo n'utu two kurya twonyene dufise, akira kugira ngo turabona kubayeho nabi, turabona kubayeho mu bukene, turabona kubuza ico gufungura, akira uronke ico ugaburira abana. Hanyuma ibyo byo kurya bamaze kubijya, bakaca bagwaragurika, bakaca baguma bari goyigoyi, bakaca baguma mu ndoto mbi.
aryamye nk'uku yongera kubibona, aryamye nk'uku yongera kubibona. Aragira ngo ni indoto zisanzwe ngo yavangiwe. Asubira ku mukozi w'Imana amubwira ukuntu byagenze. Amaze gusubira ku mukozi w'Imana amubwira ukuntu byagenze, yongera amubwira ntigenda, nimba ari iby'ukuri Imana irongera guhishurire kandi ntizobura ukuntu ibigenza ngo ikure imbere y'amaso y'abajya abantu. Amaze kuryama abona bya bindi nyene, ariko acabona n'ibindi birenze hajya. Abona Imana imuhishurira ukuntu afise inyenyeri ikomeye cyane, ari we muntu yategereza kuba ari umutunzi mu muryango iwabo, ari we muntu yibonye afise amasakoshi yuzuyemo inzahabu, yibona afise ubutunzi, yibona afise ivarize y'amafaranga kabisa. Aravuga ibi bintu nimba niko ndarota, izi ni indoto ntago ari byo. Amaze kwibona muri ubwo buryo, aca yumva ijwi rimubwiye ni uyu ni wowe wategerezwa kuba uri we, ariko kubera inyenyeri yawe yatwawe kandi kubera n'abarozi baguhora hejuru, nico gituma utigeze ugera aho wategerezwa kugera. Imana yo mu ijuru, nimba hariho ikintu na kimwe kiriko kirakwicarako kigutsikamira, Imana igikureho mu izina rya Yesu. Ako kanya ataravuga ngo Mana, jewe ndi umwana w'umuntu, isengesho nsenze ngwanirira ntabara. Imana iramubwira ngiye kugukorera igitangaza, uzobona ikintu gikomeye cyane gose. Agiye kuryama, bya bikoko bikaza biza mu ndoto. Yahora arota inzoka zimukomora, atatangura kurota inzoka ariko arazica, atatangura kubona yica imbeba mu itiro, atangura kubona ariko aragwana n'ibintu nabitsinda binesha, atangura kubona ariko arabohoka. Aca yumva ijwi rimubwiye ngo uratsinze urugamba, hasigaye ko ndakurungikira abashobora kugushitsa aho wategerezwa gushika. Imana yo mu ijuru ikurungikira ubufasha, abamarayika bamwe bamanuke bazanye ubutabazi, abandi nabo baduga n'imitwaro n'ibibazo. Imana ikuneshereze mu izina rya Yesu. Bukeya inyuma y'iminsi mikeya, ba bantu vya vyago baza bamuteza bica bitangura kubafata, bibasubirako. Abamuteza ingwara, Imana yamubwiye uzogenda ubona abantu bagwara nk'uko aho urugwara, kandi bamaze kugwara kujya uzoca ubona ko ari byabasubiyeko. Baca barafatwa, bamwe barafatwa uko yahora agwara, abandi barapfa, abandi barahura n'ibibazo bikomeye cyane gose. Imana yahagurutse kuguhorera, ikora mu bumana bwayo kandi ikora igikwiriye ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ihaguruke ikugwanirira intambara wowe utarushoboye kwigwanirira mu izina rya Yesu. Bimaze kugenda uko Imana yamubwira ngiye kumanura abamarayika. Aca yibaza ngo hazoza abamarayika n'amababa baguruka uko kumbe hari abantu Imana ikoresha mu buzima bwacu nk'abamarayika, bakaza mu gihe gikwiriye kugira ngo bashobore gucungura ubuzima bwacu.